Yes, ladies and gentlemen, welcome again. This is your boy Aston King Original. Neza na neza tuza turabira hamwe amakuru yaranze ino ndwi. Turangije. Welcome again. Turabira hamwe rero amakuru yaranze ino ndwi turangije. Highest news of the week. Neza na neza ano makuru ndayatangurira. Ano makuru aza kuba ashimikiye hehe? Aza kuba ashimikiye kwiyugurugwa ya Stade International. Yes, ni Stade Intwari rero, Stade International Intwari. Ubona yuko igiye kugurugwa ku mugaragaro, igiye neza na neza kugurugwa. Ni ivyo birori rero ubona yuko bizoba bitewe iteka na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Neza na neza ubona ko abaririmbyi biwacu batabasize inyuma namba na gatoya, batabasize inyuma namba na gatoya. Ubona ko umuririmbyi rurangiranwa, umuririmbyi agezweho ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi umite KIRIKOU ariwe muririmbyi yahawe ikiraka canke se yatewe iryo teka ryo kugenda guperforminga imbere ya nyene icubahiro n'abandi bubahwa bagiye batandukanye bazoba bari muri ico kibanza hariya kuri Stade Intwari. Yes, ni yugurugwa rero no kuguha amahirwe bano baririmbyi ubona yuko vyateje polemique, biteza uruhagarara noneho muri industry ku mbuga ngurukana bumenyi, aho ubona ko KIRIKOU akimara kuronka iyo deal harasohotse affiche. Ni KIRIKOU ubona yuko azoba ari kumwe kandi nande na troupe amagaba naho nyene niho bazoba bari. Harasohoka affiche uno muririmbyi rukumbi na troupe amagaba bonyene ko aribo bazoteramisha hehe ku munsi w'ejo hariya kuri Stade Intwari. Yarashoboye gushira poste hanze, arashira poste hanze uno mugabo KIRIKOU ashira poste hanze ariko arashima akenguruka avuga ati kenshi iyo nsohotse igihugu sinibagira kwitwaza ikimenyetso cerekana iyo mvuka, aba ari kimenyetso cy'urukundo mfitiye igihugu cacu no kwishimira igihugu caduhaye amamuko. Ndi no munezero n'itika ridasanzwe kuba nizewe nk'umuririmbyi azogurura Stade Intwari. Ikaze barundi kazi, igenekerezo rya 31 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Iryo novuga ko ari go gwandiko canke ari go gwete KIRIKOU yashoboye kwandika neza na neza mu kugaragaza umunezero, mu kugaragaza ko yishimiye kuba bamuhisemo mu baririmbyi benshi bagiye batandukanye. Maze inyuma yaho rero umuririmbyi satura amabafre n'amabuye nawe asimbira ku rukuta rwiwe rwa Facebook, ashobora kwandika ano majambo akurikira ubona yuko rero ariyo yaciye avyura umuriro, noneho benshi rero batangira kubivuga ko uku canke ukuriya, bamwe baja ku ruhande rw'ubamfu abandi ku ruhande rw'iburyo. Ni Satubi yashoboye kwandika nk'uku gukurikira uciye hariya ku rukuta rwiwe rwa Facebook, urabibona 5/5. Yavuze ngo numva Stade Intwari zo kugurugwa icese ku munsi wa gatandatu, mbega igikorwa ciza muri iyi myaka 30 iheze. Kubw'ivyo nditangiye kuririmba ku buntu uyo munsi nk'intererano yanje ku gihugu cacu ciza, ndetse ntumira n'abandi baririmbyi kwitaba iki gikorwa hamwe vyokenegwa. Sinzi impamvu ndyoherwa cyane nicaye kuri Stade Intwari. Umupira w'amaguru hamwe no muziki ni ibintu bihuza abantu ndetse bikanatangaza kure igihugu. Ivyo nivyo Satubi yashoboye kuca yandika neza na neza ku rukuta rwiwe rwa Facebook.
maze biteza umuriro, biteza polemike, biteza neza na neza amajambo menshi agiye atandukanye, haba mu bakunzi b'umuziki w'u Burundi, haba mu ba promoters, haba mu bantu bose bari muri secteur y'umwidagaduro, bari muri secteur y'umuziki. Biteza polemike, biteza uruhagarara, ibintu bija ku rundi rwego. Yes, inyuma yaho rero Kirikou, niho Kirikou yaciye asubira ashira hanze ubundi butumwa. Yaciye ashira hanze ubundi butumwa avuga gute? Ni buno butumwa ariko ndiko ndaraba ku rukuta rwa Facebook yabufuse. Sinzi impamvu yabufuse, ariko inkwakuzi ziba zaramaze kububika. Yaciye yandika nkuko: akantu kose unyumvisemwo ubu uca ushaka kwidumbamwo, nugushaka kuba aho ndi canke nishari. Aca ashira akantu ko kwimyoza. Ngo akantu kose unyumvisemwo ubu uca ushaka kwidumbamwo, nugushaka kuba aho ndi canke nishari. Aca ashirako akantu ko kwidoga. Uwo ni Kirikou akiri ubutumwa yaciye akurikiza inyuma yaho Satubi yisabiye wewe kuririmba ku buntu. Kirikou wewe yahawe idili, yarizewe n'igihugu, bamuha akazi, bamuha umufungo wiwe, ati mwana w'igihugu ingo udufashe kugurura ino stade. Satubi nawe amaze kubibona wewe aca yisabira kuririmba ku buntu. Amatwi anasumira, bivugwa ko igisabo ciwe kitigeze cakigwa, kitabaye accepted. Ariko aracari mu mwanya, maybe birashobora guhinduka. We yisabe kuririmba ku buntu, ariko ntabwo bavyemeye. Kirikou akiri we yahawe deal. Maze Kirikou akiri yandika ayo majambo, nubwo yaciye abifuta, sinzi abamwegereye peut-être ko hariho impanuro baciye bamuha nk'ibindi baciye babivuga ko, ariko iyo post yaciye ayifuta. Mugabe iyo post yoyo irahari, twarayibonye nk'abantu baba bakurikirana ivy'umuziki kuntu bimeze, kandi iyo post naho yafuswe iracahari neza kujya nyene iri gatanu kuri kagenzi kabo. Ivyo byose rero bikaca biza bigateza umudugararo, bigateza umudurumbanyo mu bantu. Ati Kirikou akiri ibi yavuze, bamwe bakaja kuri part yiwe, abandi bakaja kuri part ya Satubi. Ibi yabivuze rero nimba ntiyashizemo izina Satubi, ariko ugiye kumviriza urumva ko ari byo. Ucufatira hehe? Ni Kirikou akiri asanzwe afise contract, afise contract hariya ayo kwamamariza ko canke kuba brand ambassador wa Superbat kiringo c'umwaka wose. Ariko inyuma y'amajambo yagiye aravugwa, maze ayo majambo muri bagashikira aba boss avugwa, donc navyise kumwinjirira ngo ntariko arakora akazi ko kwamamaza iyo Superbat. Maze mu nyuma tuza tubona Satubi yafashe urugendo rumwerekeza muri Superbat, noneho bivugwa ko yoba yakubise ku ntoke Kirikou iyo contract, kubera ko bagiye bavuga ko atariko arayorohereza, atariko arakora ivyo bumvikanye. Bikaca bivugwa ko Satubi ariwe aciye ahabwa iyo contract yo gukorana na Superbat. Uwitwa Kirikou akiri agakubitwa hehe? Ico bita gukubitwa ku ntoke. Gukubitwa. Maze akacerekeza rero ubwo butumwa, avuga ati none ga wa mugabo we, ahantu hose ngiye ucuza kwidumbamo, canke nugukunda kuba ahondi, canke se ni ishari? Tell me. Nka wewe nk'umukunzi rero w'umuziki w'u Burundi, duhereye ku ntango Satubi kwisabira kuririmba ku buntu, vyari bikwiriye ko Satubi yisabira kuririmba ku buntu? Mbega nimba yarisabiye ku buntu ku bwawe, koba ari isari nyene nkuko Kirikou yabivuze, akumva ati uyu mupeti yoba mpize kabisa hamwe yoririmbira muri stade, reka basi jewe nisabire kugira ngo nanje haboneke isanamu, haboneke ifoto ndi imbere y'ishengero canke igugu ry'abantu, nanje ndiko ndaririmba. Ni ino yugururwa, ubona yuko no kwinjira hazoba ari ku buntu, hazoba hariho n'umupira uzohabera uhuza imigwi imwe mu migwi yo ngaha mu Burundi. Uku rero kusaba kuririmba ku buntu, kubwa nk'umukunzi w'umuziki w'u Burundi, urabimbarira muri commentaire.
biri professional canke biri unprofessional. Birafatanye no kuba yumva ari kumva ati reka nshigikire mwene wacu nako Kirikou, canke birimo kumva ati nanje kabisa naririmbiye hajya ahantu aya mateka nanje ndayandike, ibintu ntivyo bimeze neza, ibintu ntivyo bisona neza. Kubwawe wumva kino kintu woshobora kukivuga gute, woce interpreta gute kubwawe nk'umukunzi w'umuziki w'u Burundi? Biriko birateza uruhagarara, biriko biraba polemique, biriko biragenda bivugwa cyane muri industry ya 257, aho nosubira kukibutsa ko ku munsi w'ejo Stade Intwari igiye kugurugwa icese, maze Kirikou akiri hamwe na troupe amagaba bagahabwa deal yo kuza gushigikira cyo guteramisha bazoba bari muri stade. Satbi nawe akandika ikete avuga ko wewe yitanze kuririmba ku buntu kubwo guterera igihugu. Ariko biravugisha menshi rero, bamwe mu ba influencers bagenda bavuga ati wapi kabisa ibintu byo kwisabira no. Bamwe nk'uwitwa Simbizi we yavuze uciye kuri utagwe rwa Facebook yavuze ko Satbi kuja muri kuririmba muri Stade Intwari atavyo bashaka, atavyo bakeneye. Ni kuri post, ni muri post yashize hanze avuga ngo nk'uwaterereye mu kubaka stade nta yavuze rya zina giwe yamutaziriye ngo ntawe dukeneye, ati nagume muri Superbat sawa ariko muri stade wapi. Oni Kirikou n'abandi ba influencers benshi bagiye batandukanye cyangwa aba promoters benshi bagiye batandukanye bakagenda babivuga ko bari contre ya Satbi kabisa. Kubwawe nawe uvyumva kwiki? Kubwawe nawe uvyumva gute? Kubwawe nawe ubivuga kwiki bino bintu? Yes, nivyahereye ngaho ni uno mugabo nawe FABELOVE the Cation Boy. Amaze kubibona ivyo vyose afata ifoto ari muri Stade Intwari, hari muri kiriya gihe turiko turakora ibikorwa rusangi volontaria, tugenda gukora ibikorwa rusangi, afata ifoto yambaye sengre kabisa yakenyeye ari muri Stade Intwari ariko arakora ibikorwa rusangi aherezanya amatafari n'abandi. Aca akurikiza kamajambo ubona ko nubwo hariko emoji zo gutwenga, mugo ugiye kumviriza amajambo yavuze harimo akababaro canke se agashavu. Yanditse ngo urumva jewe rero nakoreye bino aho muzokorera mwebwe mwenyene. Urumva jewe rero nakoreye bino aho muzokorera mwebwe mwenyene. Uwo ni FABELOVE acacira ko emoji yo gutwenga. Arabandanya kandi avuga gute, arabandanya ati canke jewe mwanteguriye iyindi gift ya danje nk'umwe rudende mu basani bakoze ibi. Ibyo ariko aravuga bijanye n'ino foto nakubwiye, ni foto yashizeho ari muri Stade Intwari ariko arakora ikorwa rusangi, donc Stade Intwari igitangura kubakwa. Ati rero bino je nakoze nabikoze kugira ngo mwebwe muze muhakorere mwenyene, canke hariho yindi gift muntegura, ari yindi mpano muntegurira ikomakomeye gusumba ikomakomeye ikaze ya danje nk'umwe mu basani yaje gukora ibikorwa rusange. Ariko n'abandi baragiye gukora nano majambo neza na neza ubona ko ashobora kuba yerekeza hehe kuba ino Stade Intwari yuguruwe, ariko nk'umwe mu baririmbyi bakoze ibikorwa rusange hariya muri Stade Intwari akaba atahawe ikibanza nawe kugira ngo agende muri inauguration canke mu kugurura ino stade. Ubona ko bigaragaza ko bitamushimishije, ariko aravuga ati mbega hariho indi gift maybe mugomba kuma, bimeze bite? Durira muri commentaire neza na neza mumbarire ukuntu muvyumva. Ubona ko ino nkuru kabisa nubwo ije indwi kirahera, ni nkuru ubona yuko ikiza iba trend. Turindira neza na neza resultat ku munsi wa gatandatu igenekezo ya 31 n'inyuma yaho, inyuma y'iyugurugwa tubandanya turaba neza na neza, turaba resultat mbega vyagenze gute. Mbesa tubi baramwemerera igisabo ciwe canke biguma uko nyene ntibamwemerere.
Mbega Satubi azokwiyumva gute ari kumwe na Kirikou wewe yahamagawe nawe yarisabiye kuririmba. Mbega FABELOVE the Cation Boy arabandanya yihanganira ibi kubona atatumwe ko kandi yaragiye guterera iyubakwa rya ino stade biza kugenda gute? It is what it is. Yes, andi makuru rero yaranze indwi ni amakuru y'indirimbo zigiye gusohoka. Indirimbo zigiye zitandukanye z'abaririmbyi ivyamamare vyanyuma mukunda. Harimo indirimbo yande ya josan. Josan nyuma yo gukora indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, inyuma y'amezi 4 ashize hanze indirimbo yise icupa n'umuziki. Ni Josan ubona yuko ku munsi wejo nyene, ku munsi wejo igenekerezo rya 31 azoshira hanze igikorwa, azoshira hanze indirimbo Josan, indirimbo yise barakubeshesha. Barakubeshesha niyo ndirimbo igiye kuja out ku munsi wejo. Imwe mu ndirimbo ubona ko ziteganye igishika. Cyo kimwe kandi ni indirimbo yande, indirimbo ya Mugani Desire Big Fizzo ari kumwe nande, ari kumwe na Berry Music, nawe nyene indirimbo yiwe igiye gusohoka ku munsi wejo samedi le 31 janvier. Nawe nyene ubona ko hari haize kiringo kirenga umwaka wose atandirimbo yiwe nshasha turiko turabona, ubona ko yaherukira kuri album yiwe yise 777 Gratitude. Indwi zitatu, ibiharuro indwi inshuro zitatu. Agiye kuza ari nyuma y'ico kiringo c'umwaka wose urenga, agiye kuza n'indirimbo yise My Lady ari kumwe na Berry Music.